Ndiko ndaraba ukuntu musubiramwo filime ya Yesu murabishoboye. Habuze iyo musubiramwo filime ya Yesu turonke version y'ikirundi kinywe n'abarundi. Boca badufunga. Bande. Aho nyene dufungwa n'abafansi. Reka mungu. Bijya bintu nibaze ngo ni gupfa gukina. Ya rekura rero subiza. Komeza rero. Ndasubiramwe. Mumeneka mugira ntemupfa. Ndazi ko muko muranyifuriza bimwe bibi mugabo bose nabo yabakashitani. Jewe ni napfa. Ntage n'umuntu azorira. Mwese mumenye ko jewe nzoba ndi hehe. Ndi mwijuru ndi impande bwa data. Kandi ari genzo nkana promotion ati mbega abantu bamenyereye kuja ku muryango ni bande. Kubera za komedi muranyira ati ni wetu yo ingo ucu usanga ndiko ndabakira ngo none wewe ntibakina komedi okay mugabo kuri narabonye agakomantere ka hari mugabo ntavyo nzovuga nzobagira ikigongo gusa mugabo je ndizeye ko nzoja mwijuru kabisa atagihindutse none ntagihinduka amen ntagihinduka gusa barike kuncira urubanza kuko je ndatangazwa n'abantu bancira urubanza bakita ngo n'abantu basenga kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugakure agatosi kare mu gisho giwawe mu gisho rya mugenza wawe kandi wawe huzuye urugiga urumva kandi ngo ntugacire urubanza mugenza wawe abo rero bakacabaza kuncira urubanza kandi bitwa ngo basenga muri eglise misi yose. Okay, tubaze timu yawe namwe muri teguye kuzojana nawe tumwijuru. Ni kama kawaida tuzojana. Nimufate kumukina nango muzoca mujana kubera yagiye. Nabimenye sivyo, nabimenyerano. Nawe uri tayari? Ndavyitegure nubona ko ndi kurugendo. Na wewe? Hoho jeho ntagiye mukama wanje. Je niyo kwigera nsiga inyuma ngira no gupfa tuzojana, je nzomwitangira. Ego nyuma yo kubura bagenzi banyu babiri ubu mugiye kubaho gute nibiki mugiye kwirinda kugira ntimuzogwe nko muri ico kintu bagenzi banyu baguye ariko umwami wanyu yishuye. Ego kutse we hazi cyo no bahanura hari abantu benshi muno misi ikintu bitisumu kiragwiriye bantu muko maturaba upfuye ntugaruka wano upfuye nahazoba imyaka imiliyoni amajana 7 ntuzogaruka uzopfugire ko ubugufa buhere usige nisandugu bibore n'ahantu wahora uhambwe bahubake nkuko bahora bagira handi urumva hari ikintu rero tukiye kwiyubara ebeza ngo ko ndatwenga hari ikintu tukiye kwiyubara isumu yagwiriye hari abantu benshi basigaye menga bafise ibibazo byo kwica abantu ibaze kwica umuntu utamurya urumva rero cyo no gusaba kimwe kwa turaba iyo bari izo nzoga muko muranwa sanga zuguruye abantu ngwe bana ngo ngiye ku kabari akakanywa ngo munyokeze brochette ime bamubonye ntiyagiye nukora abantu kuntu bayokeje ivyo bintu bavyiyubare cyane ivyo bintu byo kumenyera kabari nabyo nyene ebana muraye ko mureke kubimenyera cyane kuko kabari iyo kamenyereye bamenya ati nakanywera aha apangana bajya bajamanye ati bana niyo yaza kunyamushiraho ko canke ku nzoga tayari ubu rero noneho hasigaye havumye n'isumu ryo mu muyaga hanaje no musi ndiko ndavuga ushaka gusanga ejo tutakibonanye uje kunshaka amashuka mugabo je ndibaza ati naho ntawazonyica nzoja mwijuru ngoma ndagisubiramo we tumuvyo mukina muratanga impanuro nizire yuko vuba tugiye kubona video z'impanuro biciye muri ivyo biye. Bon hariho saison shasha tugiye twategura yitwa Yesu binyoma iyo saison icyo ndabemereye cyoco eshike zose nagize nzozigarura nukuri ndabemereye ko ijambo ry'Imana rizoba rya mbere kandi nta kindi kintu zobifatiye ko nta macakubiri y'amadini ntaki ijambo ry'Imana rizoba rigoroye gutya ego kandi hazoba ari impanuro zimeze fresh muntu yo kurandaba nukunda gusubiriyemo aho wabonye nakoze amakosa warakoze ko mbabare kandi azi ko mbabari gusa ntuzosuye kuncira urubanza kubera uva mu bantu benshi ugatota rero maze gutota uza gusanga na shetani ronse uburyo bwo kuntwara. Tugaruke gato
twagitwariza ubwenge. Wetu ndakubaza akabazo gato. Nk'ubwiye mu ijuru ugasanga ivyaha byose twari tuvyemerewe nta cana kimwe cyari kibaho kw'isi ngikiwe kwicuza ko butarakoze wibaza ngo ni icaha. Bon, je nacyo no kwicuza kubera ko urazi igituma no kwicuza. Kubera ko ikintu nyamukuru nashaka ko hari ukubona Imana. Nta kindi. Je cyo kibazo nakibaje mu pastor ati buryo ugiye mu ijuru ugasanga Diamond na Ricky Ross bagora iki. Ngo no babara ati dajura amaze kugwicira nto kigiye. Deja? Aha turamaze kugwicira nto kigiye. Gusa nitwobona umuntu ngo nukameze ukungo ntazoja mu ijuru. Icyo nico kibazo kihari benshi babona ngo nakameze ntibaze umunsi wanyu mupfuye. Naho vuga ijambo rimwe rihagije. Naho vuga ijambo rimwe rihagije kabisa. Okay, wetu twamuranye umwanya munini hari abantu bataramenya ati niwe nyene ukuri bavuga ati turindiye tubone ariko akina nka Yesu kujya nyene avuga kujya nyene muducishirize kakantu gato. Reka mbabwire ukuri. Umunsi umwe habaye umugabo yarafise abahungu babiri. Abo bahungu babiri umwe amurungika mu mizabibu ngo genda nkorere. Aramwitegereza umuhungu wiwe amubwira ati papa singendayo. Se wiwe aca muva impande ariko wa muhungu yicaye ariyumvira aravuga ati nkoze amakosa aca aragenda mu mizabibu ariko se wiwe ko yari yamaze kubona ko yamakaniye aca agenda kureba wa muhungu wa kabiri amubwira ngo mwananje ndashaka uje mu mizabibu kundabira. Wa muhungu aramwemera ariko ntiyajayo. None muri abo bahungu babiri biwe ninde yakoze neza? Bibaza ko bari nda yakoze neza kambaze wewe nyine murabiye mizabibu nukura bitoye uzoja mu ijuru. Okay, wetu gato tuganire naba muri aba ni bande bakina ibijuju bitatu bijya bijuju bitatu nyene tubona bija kumva bija he mu site mu bisanzwe bajya babiyora gwaye nabonye ntawuzi ko ivyo bagwaye bajya babiri nyene nabo nyene baragwaye muga gusa aba nabo bari muri babandi baguma babafashamwe gusa bajya nabo bari mu bitaro kabisa. Urumva ko dufise ikibazo kirekire cyane cy'abanzi kandi nabo nyene n'ubundi baza ko bari n'isumo nyene. Ego duterera vraiment basenga musengere wetu company murumva ko bari n'ingorane babiri baramaze kwitaba Imana babiri umva nabandi baragwaye musengere naba basi basigaye ndazi muhomvye wetu mwoba muhomvye ndari abantu baryoherwa na comedy zanyu saba amasengesho kubakunzi bayo. Ego erega basha iyo maze gufata umurongo kwigisha ijambo ry'Imana abansi baba benshi nimufashe basi dukwiragiza ijambo ry'Imana kw'isi aho ritaragera. Naguma nsubira y'amakosa yose nakoze muyahanagure dukora ijambo ry'Imana bigende neza sivyo muza mukoze basha mu bimfashije kandi ntimuse kunshira n'ubanza kandi ngoma ndabivuga. Wetu batubwiye ko ufise concert tubwire neza na neza ngiye harantu babona wetu mu mafone mu ma TV mu ma laptop bashaka kumubona live tubwire programme tubwire uko bipanze tubwire aho abazo iyo concert izobera nibizo bitunganijwe bisabwa kugira umuntu azoshike mu iyo concert. Ego staff iracakorana iracagipanga gusa sinobabwira ubunyene ko yaje kenshi yambaye umwambaro utinya kubesha. Rero nzobibabwira muzibona publication kandi izoshika hano kure ama TV ama RTNB ama rezo bon bizoshikayo kabisa muzobibona bidashitseyo naho muzoronka ubundi buryo bwo kubironka. Gusa sinobibabwira ubunyene kuko biri juste mugabo sindamenya itarike n'ikibanza. Gusa ikibanza kizokorohereza bose. Ego bakunze ya Buja Today TV nizire yuko vuba cyane nzosubira muronde tuganire ibintu byamaze kuja ku murongo ababwira uko programme ipanze. Wetu gato ndakubaze ndiko ndaraba ukuntu musubiramo filime ya Yesu murabishoboye habuzi yujya musubirimo filime ya Yesu turonke version y'ikirundi kinywe n'abarundi boca dufunga bande onyine dufungwa n'abafanzi. Reka mungu bijya bintu nibaze ngo nigufa gukina sinibese ahantu bigoreye kuko nabajya bayikinye turazira bane undi ari z'abazungu nibaza ko tuborose version y'ikirundi y'abarundi byo bavyiza gusumba. Ikibazo nta munyafrika zo kwa makundi wabo ntibibaho nta na Yesu wirabura azopfa bayo kandi yaza kuba Yesu yirabura muri Afrika ntawo musenzi
uzuga mubaze n'ibihugu vy'iyo ni bake bamwemera uza gusanga ahubwo aho kumwemera bisengera vya bigwamana vyaki rero twebwe tumukunda kubera atari umuzungu baba ari umuzungu kandi urazi ko dufite systeme badushizemwe abakoroni ubu ikintu atari cyo muzungu ntushaka kucemera ikintu gikore muri Afrika bari pirate ico twaramaze kukimenya baramaze kukitubwira mugabo ufise ubwenge bwiza sivyo cyo hagararako nico kintu tugutegerezwa gukora twemeza abazungu natwe kugira natwe bemera ivy'iwacu ngo natwe twemera ivy'iwacu wewe nka wetu tubwira ikintu wokora canke ikintu wokora kavuga ati ubu ngira nemeza umuzungu naje yembere ngo naje namwemeye no bikora mugabo mfise abamfata mu mugongo bambwiye ati ewana tubwe dufata mu mugongo dukore ama location ameze neza twandika ibintu bisa neza dukora ikintu kisa neza ku buryo tugeze n'imbere y'Imana kitazodukwegera aho kabisa ishiramwe rizoza rikavuga gutyo atakintu cy'amakosa canke by'ama antichrist bihari cenzo bikora mugabo umuntu azobazanwe n'ibintu bya antichrist oya jamais de la vie nzokomera mfi wetu twarabonye ka video wakinye uvuga ku bintu by'abasani ubwisubiramwe by'abasani naho wavuze kutazobisubira naco byarabereka tubigaruke ko gato turabonye uvuga DJ Paul tukaba tuzi ko DJ Paul ni umanager akomeye ngaha mu Burundi nta kintu yagufashije muri kijya gihe ndababwiye mwava mugira umuntu Paul n'umugabo wangu Paul n'umugabo kweri yaramfungiye fresh kandi kabisa sinidoze wanashaka no kutidoga gusa ndafise na promise yanyemereye kabazo kose kabaye ko njayo tukakiganira ntangorane nimwe ujya n'umugabo kabisa nero umuvyeyi semvuze ngo nta bandi bagabo hari nabandi barabikoze mugabo Paul ndamwishuye ko ari ko mumbajije DJ Paul sanzwe ategura ama event nta kintu cyo kuba utegura event ikomeye na ukajamo canke akagupushinga mu bindi bihugu mwigeze muganira twara kiganiri cyo kuja mu bindi bihugu bitandukanye yarabimbwiye kabisa gusoretse gusa iyi mihora urabona ko ibintu by'amayira ko bitameze neza yarabinyemerera wanashaka no kubinyemerera yaranavyemeye no ku ma TV online aravuga ati je ndavyemeye kabisa wenzo kuzungurukana mu bihugu bitandukanye navyo bon narabishimye nivyo ndabishima kabisa kandi ndanabitegereje hari hose ati hararereye kaga kadamwemerera ikintu ubwira abandi ba manageri ufatiye kuri DJ Paul bon abandi ba manageri no kuri ndababwiye ati vraiment bojya impano y'umuntu iva kuri rero iyo imaze kugaragara be mudufata mu mugongo kuko naragiye kurana n'abakomedi presque nka benshi uza gusanga baji bava kure kugira video zose zimenyekane baba koze je nka je video nakoze urabizi ko nakoze kuba kera sinzi kurabona abakina b'umutima urabona na visage zagiye zirahinduka ukora video bon uza gusanga nabo barabikoreye bagasore barabikoreye rero umaze kubona ikintu gisohotse nama nabwiye abantu we aba manager bafite hariho ndetse n'abamanager hari n'abandi bagabo baronka za miliyari za miliyoni ugasanga amahera yabaherera mu bamaraya nta n'umuryango bafashisha nuko ndatiya kubivuga ndabivuga vraiment kuko ni ibintu bibabaje ukabona nk'umugabo afise nk'abagore bane babagore banajya amahera bayashize hamwe barashobora kuyagirana barashobora kuyafashisha umuryango bakafasha n'igihugu ugasanga ko yanagurana na leta cyangwa bagakora imigambi mugabo hariya ugasanga none ibintu ko barirukira nibiki muri abo bagore ko nze mugore ari umwe urumva nico gituma nagensa berero umuntu afise amafaranga yashiye mu gwaruka ejo basaza bavuga ati twebwe natwe twara n'umuryango zo muva kuba zovuga ati naka vraiment yageze cyamarira umuryango naka vraiment yarafashije naka nawe nyendazi ko atazohomba yashizemwe umutahe washizemwe umutahe neza nuhomba biragenda neza urazoga mubaza bose ba TV akomakomeye yashizemwe umutahe nuhomba bigenda neza cyane ego dufate wetu ubu nyene birahindutse bakugize umushikiranganje w'imico kama ibintu bitatu ukorera abakomediye nibihe bon ikintu cambere oya gusa umushikiranganje mbabari singombye kumuvuguruza oya naho ubwenge bwanje bugarukira kuko nitubunganya we yaransumvye mugabo nka jewe ikintu cambere nokora no manza kwanza tugashiraho kwanza urunani cyangwa se amategeko agenga abakomedi tukamenya ati ninaka adutwara ninaka adukuriye urara nkobu nta mikaye y'abakomedi dufise umuntu wese akoze akantu ntayokora ibintu biteye isoni bitera isoni ngwega go ari comedy sasa azohanirwahi urumva
turakeneye amategeko natwe kutugenga kuko umuziki bavuga ati umuziki uko umuziki bahora bayicara ahantu bagakora amakolabo ugasanga hageze ku munsi mukuru w'aba independence niho bari hageze ibi ugasanga bagize urunani twe natwe umwe wese arigunga ikindi kintu nokora gufata mu mugongo abakomeje ibindi bihugu niyo bageze ku rwego aho bakoresha amadege amaburende amapistole ya fresh mugabo ino naho bagufatane mu mpira batashitashe gusuve aho mu isoko mu gisyo umanze ukavuga iwawe kuwoye kandi mugabo nibyo kuko urumva igihugu kirimo amahoro ntihabura utuntu wikikamwo urabateyana ifoko tuganye ikindi cya gatatu nokora nuko kwanza twokora n'intuze n'ikigo kijejwe gutanga inyigisho abakomeje tukamenya ati mbe tuko dukora iki tuko dushaka iki kuko twebwe turi muri komeje ntakoresha tuko turondera amafaranga nka jewe siyo mission nzanye ntazango nikwigira ijambo ry'Imana mugabo ntagafaranga nanje ndahoyera nikako ndi kwa pasteur avuga ati ndaje kubigisha ubutumwa mugabo nanje akabisi mva kure nivyo nk'ivyo nyene rero nivyo bitatu novuga okay WETU company nko muri 2025 baza kizo bigeze shanda kurahiye WETU company nta mukozi azoba yikoreramwe adafise umuduga 2025 jecho ndacemeye nubu bizaba byagoranye azafise nk'agakinga n'akamoto kabisa jewe ndazi neza ko jewe ico ndakizi kandi aciyumvamwe nahantu mbona nzokora sponsor bizonanirana ngende kwikenyera mu mahanga ego aba bagenzi bane muvuge na bimwe ijambo nikagusa nashatse nganire n'umukuru wanyu nashaye cyane kuko niwe ari alatete sivyo gusa bakunze Buja Today TV twari kumwe n'umukomediye wetu n'abandi basanzwe bakinana twaganire na wetu cyane nibaze yuko tuzotora umwanya tuganire n'umwe muri aba bose mumenye amakuru yabo mumenye uko bakora uko batanguye hari twaganiriye n'umukuru wabo kugira mumva amakuru yiwe mumvi uko yatanguye mumvi byamubagora mumve nahageze mumva ko yahinduye na style ubu nugutanga ijambo ry'Imana sibyo nizire yuko tuzosubira nitwabarondera muzoduha umwanya tuganire nta kibazo n'amagaya dukunda mukadusabira ku Mana ntaco bitwaye kabisa tuhari wakajambo kasunika rugi kuri Buja Today TV kuko ijambo rya nyuma ntiribauzosubira uvuge Buja Today TV ndababwiye ati big up sana mufite no cameraman itonda ntigeza jugumiza na camera nabibonye ndaba kandi muti bagiye gufyunda subscribe kuri Buja Today TV ahanyene akarogo kari ngakaraha kari ngaha ukambesha ndashobora ngoroza nimba ari ukora montage bon subscribe n'agakengeri kwa kundi nyene muce mutanga ivyumviro uko mu mavyumvise aho natsitaye mu mbabarire kuko naje ndo muntu nanje sindo mu marayika namareka numva ngo rimwe na rimwe biracamo ugasanga ni ngorane hama muti bagiye kuja kuri Ukaba TV subscribe sabone muri ama video yose mukayamara kandi mutanga n'ivyumviro kuri Facebook ni kuri WETU company no kuri WETU company naho nyene nagenda havuge nagenje WETU company Facebook subscribe yama video yose mwahora mwanya nkira ni yari awatayabonye ama video ari kuri WETU company Facebook na YouTube tubasezere cyane okay murakoze ni TV yitwa gute Buja Today Buja Today TV murakoze gose turabashimiye ko mudusanze ngaha murakoze gose tubasezere reka tubashimire kwa mwari mwatugendeye Imana ibahezagire yego tubasezere na ni mudusezere nyene mugende urabona ko n'imvura iguye bayi rero mbega ni Buja Today Buja Today TV uyibwire ti abakunzi ba Buja Today TV mubabwire ti neje muzogaruke tubasanga sawa bayi tubasezere nawe vraiment big up sana ndiko na big up sana kabisa murakoze muzohore muragaruka abantu mubandanye nyene mudufata mu mugongo gato nayo buri guwe mutwihangana abakozi ba Buja Today TV nshaka mukina kantu mwigeze gukina muri mwe mwese na WETU mwese muri uko muri batanu bavuga ko ndinde bamwe bavuga ngo uri umwami w'imbago yatwara bihinduye se nimbago tezo bakenera ndi munsi twarabihevye umwami w'imbago siyo none uri umwami wiki bon
se umwami ni Yesu. Nditinyira da. Nditinyira. noneho ivyo warabisabiye imbabazi ku Mana? No kuri narahejeje vraiment, naratanguye kandi Yesu vraiment yamanyeretse mu ndoto. ubu bamuzi nka Yesu w'ibinyoma. Niko babivuga mugabo je ntavyo niyaturiyeko. Niko bayivuga. Tubasezere cyane bakunzi ba Buja Today TV, turabashimiye mwe mudahengeshanya kudukurikirana. Mwabuza kora subscribe, mureke umutima mubi. Ari umuntu araba video igahera y'iminota 20 vre, batarakora subscribe. Kora subscribe na notification ko kuzozaronka amakuru ari update. Uzozuraronka video zira update z'abastari batandukanye. Yari Simple Simon Pro behind camera Joshua, turabasezeye tubabwira ati Imana ibahezagire.